Yes, bakunzi ba Nkerebutsi TV, reka tubashimire cyane mwe vyimva mutima kuko n'umudahengesha kwa muko muradukurikirana. Rero ubu twavuye mu ntara ya Cibitoke, turi mu ntara ya Bubanza hano bita Igihanga. Uri kurava mu Cibitoke cy'i Bujumbura urabona ibarabara rya gatanu, uhagarara hamugaca winjira indani mu isite. Twagendeye ishure rifise abanyeshure batabona, ishure ryigisha ibintu by'imyuga, ryigisha ibyigwa nka by'abandi banyeshure basanzwe biga nka mu mashuri ya leta basanzwe biga. Ni ishure rero iraha Igihanga. Tujye kuganira n'umuyobozi, tujye kuganira n'abanyeshure, tujye kuganira n'umwe mu baje bava muri hamwe bagendana ubumuga nyene bita PH ariya mu gisagara ca Bujumbura, yashimye kuza gutemberera bamwe mu bana basanzwe bari ngaha, mbere wanashaka aza bazaniye n'agaseke canke agakemanyi. Rero byinshi sinorandira, byinshi mwaje kubyumva, muravyiyumvira mu biganiro tuva tugira, mudukurikirane. Turashaka kubizovamwo ibiganiro 2 canke 3 4, ariko muzo bikurikirane byose kujya byose muzobandanye mubona by'ukuri ugendana ubumuga bwo kutabona, mbega yokora iki, byogenda gute kugira yiga gute, bigenda gute, afise ingorane izahe. Byinshi rero nivyo tuba twigira hamwe muri iki kiganiro tuje gukora ngaha kuri ishure bita Lycée Kanura. Lycée Kanura rero tumandanye tumudukurikirana mu mwanya tubashikiriza ivyo biganiro nyezina tumaze guhura nabo. Turasubiye kubaramutsa bakunzi ba Nkerebutsi TV, tuvanye n'umuyobozi w'ishure Lycée Kanura canke ishure rikuru rya Kanura, ishure rifise abagendana ubumuga bwo kutabona n'abanyeshure bafise ubumuga bwo kutabona. Eka mbere wanashaka ni n'ishure rifise n'abandi banyeshure atabumuga basanzwe bagendana bwo kutabona biga mu ishure rimwe. Naho rero twaciye dushaka kuvugisha umwe mu baje baserukira irindi shirahamwe ry'abagendana ubumuga risanzwe rikora mu gisagara ca Bujumbura. Eka byinshi muraja kuvyumva, ariko imbere yuko nduga ku kiganiro nyezina, reka banze ndamwakire ngaha ku Nkerebutsi TV. Turakuramukije. Ego ndabaramukije, ndameze neza. Tubasabe mu idonda bakora dukurikirana ku Nkerebutsi TV. Nitwa Nahimana Athanase, nkaba naje nserukiye Association des leaders universitaires pour la promotion des personnes handicapées. Ni président wa association yafatiriwe nije naje mu gishingo ciwe. Athanase, tubonye ngaha ku ishure bita Kanura, ishure risanzwe rifise abagendana ubumuga bwo kutabona. Mugenzwa n'ameza kuri ishure? Ego tugenzwa n'ameza nkuko mwayibonye, na jewe ndagendana ubumuga, mfise ubumuga bw'ukuguru kumwe. Cyo ituma na jewe numva natewe iteka kubona nashitse kuri no shure, kuko ari ishure ririko kandi abagendana ubumuga. Rero icyatunishika kuri no shure urumva n'ameza naze kuraba bene wacu bagendana ubumuga nkuko naje ngendana ubumuga. Twabonye muciye ahantu buriko muratanga akabahasha, mbega kajya mwari muje gusaba umwana ikibanza c'ishure canke? Kugira bidashike kuri no shure, natwebwe ubutumwa twaburose ku Nkerebutsi TV, twarakwirikiranye ibiganiro Nkerebutsi TV ikoresha abatandukanye mu ntara zitandukanye bagendana ubumuga. Niko natwe kumenya ko kumbe ngaha kuri no shure hariho abana babiri bagendana ubumuga bwo kutabona, ariko kandi bashobora kuba bafise ibibazo runaka. Turavuga tuzogenda umunsi umwe dutemberera abo bana. Niko guca dushika kuri no shure dutewe akamo n'umuvyeyi w'abana, aho yatumenyesheje ko afise ikibazo cyo kuriha agatererano bashanzwe batanga ku ishure kugira ngo ubuzima bw'abo bana bushobore kugenda neza, bashoboye ubuyobozi bushobore gushikaho bubatunganiriza. Rero umuvyeyi w'abo bana aratubwira ati birangora kugira icyo nshoboye gukora kuri abo bana. N'abana babiri, nawe n'umuvyeyi aratubwira ati biratugora kubona mfise abana babiri bagendana ubumuga bwo kutabona, ariko kandi ndashaka ko biga, ndashaka ko batera imbere. Natwe bidukora ku mutima kuko turi Association des leaders universitaires pour la promotion des personnes handicapées. Kumbe dusanga natwebwe nizo objectif twashize imbere, kuko notre objectif ni kugira ngo abana bige, umuntu agendana ubumuga ashobore kwiga, yige, aronka akazi. Umva maze kuronka akazi ace yiyumva muri societe, kuko dufise une vision ya inclusion éducative, sociale et professionnelle. Urumva rero kuko dusanzwe dukorera muri iyo domaine yo gutera intege, yo kwankuraja abagendana ubumuga pour la scolarisation,
urumva dushaka ko atantambamye n'imwe yohava ihaba yotuma umuntu agendana ubumuga adashobora kwiga. Niko rero guca tuvuga reka niba ari ikibazo cyo gutanga ako contribution ako bamwe bashobora kwita minervare, turavuga ati turashobora kubikora nka association ku neza y'abo bana kugira ngo nkuko natwe twashoboye kwiga tugatera imbere tukiga amakaminuza tukayarangiza tukaba turi ku buzi, urumva nabo nyene turashaka kubatera intege kugira ngo aho twashitse nabo bahashike. Nico cyatuzanye ngaha. Murakoze cyane. Abenshi baravuga bati bagendana ubumuga ntibashoboye, namwe mutubwiye muti nishirahamwe ry'abagendana ubumuga mbere wanashaka harimo akajambo universitaire byerekana ko ari ishirahamwe ry'abantu bize amakaminuza. Biroroha umuntu agendana ubumuga kwiga kaminuza hama akaja gufasha mbere n'abandi batagendana ubumuga, biraborohera canke bakwifatanya nyene mukavuga muti reka dushiremo ingufu zacu zose dushoboye, bimeze gute? Cyane gose biroroha ko umuntu agendana ubumuga ashobora gutera imbere agashika kure, akiga agatera imbere agashika kure. Nta kidashoboka. Umuntu amaze kwiga akaronka akazi, urumva ivyo bashobora kuba batagendana ubumuga bashoboye, umva nawe arabishobora kuko amaze kwiga. Nico gituma tubwe objectif yacu novuga domaine d'intervention yacu dukoreramwo ni encourager les jeunes à la scolarisation, kuko twarabonye ko nta kintu na kimwe kidashoboka umuntu aciye ubwenge, nta kintu na kimwe kidashoboka iyo umuntu amaze kwiga. Rero twebwe nkuko twamaze kwiga turabona ko vraiment tutashoboye, abavyeyi bitakunze ko badushira mu gifuri batunyegeza, ariko bakadushira hamwe n'abandi tukiga, twaramaze kubona ko twateye imbere. Nico gituma natwebwe dushaka abajene baba bakiri muri primaire, abakiri secondaire tubankuraje cyane bige, kuko biciye mu kwiga barashobora kuzoronka akazi keza, biciye mu kuronka akazi keza barashobora kuzogira insertion sociale imeze neza, nabo bakiyumva bakumva ko bari épanoui dans la société, kubera ko ikibazo bashaka bazokironka. Umaze kwibuga cy'ubwenge ukaronka akazi, urumva urahembwa nk'abandi, nabo gashobora kwifasha. Nico gituma natwebwe ubu tuvugana turafise abahejeje amakaminuza baciye ama diplome ku maniva atandukanye, turafise ababashiriye, turafise abagize master, turafise abagize amadoktora, turafise abagize amaprofesora. Urumva abo bose tugiye hamwe ntaco tuma tudashobora gutera intege abandi bana batoyi bacu ko nabo boshobora kwiga bagatera intambwe bagashika aho twageze. Ishirahamwe ALPH mu mfunyapfunyo muravuze muti reka dushike kuri bagenzi bacu bagendana ubumuga mbere wanashaka butandukanye n'ubwo musanzwe mufise. Mbega ako gatererano kwishure kuri iri shure batanga murakazanye ku bana babiri, murahejeje canke bubaye bwa mbere muvuga muti uno musi turatanguye igikorwa cacu tuzona kibandanya? Mbega hoho niba muzona kibandanya ni kuri abo bana babiri gusa canke hari n'abandi mushobora kubaza ngaha nyene baba bameze nk'abo bandi bana baba bahari batariha? Kuko nk'umuyobozi w'iryo shure yatubwiye yuko hariho n'abavyeyi batigera bariha ako gaterano k'15,000. Mbega iryo shirahamwe hari ico ryovuga kuvyerekeye ico uko kuntu bahura n'ikibazo kuri iri shure, bavyeyi bamwe ntibaze kuriha mugabo vyerekana ko aba ari uburyo buke? Ego murakoze. Ibikorwa nk'ivyo turabikora ahatandukanye, ariko kuri no shure ni rya mbere tuhashitse. Tuhashitse rya mbere kubera ko twumvise akamo gatandukanye twatewe n'umuvyeyi wabo, turavuga tuzohashika. Hama gushika kuri ro shure twahaje kubwa abana babiri, ariko nkuko bivuze umuyobozi yamaze kuvuga ko n'abandi bana bashobora kuba bagendana ubwo bumuga bwo kutabona, bashobora kuba bafise iyo ntambamyi yo kuriha ku gatererano kugira ngo bashobore kubafasha mu kubakurikirana buri munsi. Mu bisanzwe muri association yacu comme ari association des leaders universitaires pour la promotion des personnes handicapées, turafise rubrique ya plaidoyer. Nkuko umuyobozi yamaze kubivuga twavyumvise, tuzomufasha gukora plaidoyer kugira ngo kumbe nabo bana bashobore kuronka abandi bashobora kudufata mu mugongo, twebwe tushobore gushika ku bana benshi bashoboka. Ariko muri kano kanya twiyemeje gukurikirana abo bana babiri kumara umwaka wose tubafasha kuri ibyo bijanye na minervare, kugira ngo ntibazohabe bagira intambamyi yo kutabandanya amashure kubera ko kumbure hariho tunaturiya babuze. Murakoze. Murakoze cyane. Umuyobozi yatubwiye ko aha kuri iri shure hariho ibisata
ni kuvuga barangirizamo akantu diplome hama bakaja bagakora ikibazo ca leta ico bita exeta bagitora bagaca barunika ku makaminuza ubwa mbere ngo babarunika mu Rwanda ariko ubu kaminuza y'u Burundi irakira mwene abo bagendana ubumuga bwo kutabona nka mwebwe benshira hamwe RPH mwene abo babarungitse hariya mubakira gute canke niba mutarabakira mugiye gukora iki kumamaze kumva ko hariho igisata gisanzwe twakira mwene abagendana ubumuga bwo kutabona kuri kaminuza y'u Burundi? Ego murakoze. Mu bisanzwe twebwe urumva ko ari association yavukiye muri kaminuza y'u Burundi, ivuka ifise intumbero yo kuja hamwe nk'abanyeshure kugira ngo bashobore kuza baratorera ibibazo inyishu y'ibibazo biba hanze bari hamwe. Muri kaminuza y'u Burundi ico gihe kwiyumvira ngo bashinge association bari bafise intambamyi ya mbere yari hanze abayitugiya ico gihe bagendana ubumuga yari intambamyi y'uburaro. Rero bagiye hamwe kugira ngo kwanza bamaze barabe ukungene iyo ntambamyi y'uburaro yova mu nzira, ariko iyo ntambamyi y'uburaro yaravuye mu nzira nk'uko umuyobozi yabivuze. Haraciye imyaka myinshi kaminuza y'u Burundi idashoboye kwakira abarofeye abashasha bagendana ubumuga butandukanye cyane cyane ubumuga bwo kutabona, kubera ko urazi ko enseignement yabo iri particulier kandi abigisha nabo bakaba nyene badasanzwe. Ico gihe kaminuza ntihari bwitunganye, ariko ubu kaminuza irafise igisata ca psychologie. Ico gisata nico cakira abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona. Twebwe nka association ico dukora ku mwaka ni twebwe tujejwe ubuzima bw'abanyeshure baje bashasha bagendana ubumuga bwo kutabona. Turaheza tukabakira muri kaminuza y'u Burundi, tukabafasha insertion, tukabafasha kwiyumva, tukabafasha mu byo bakenera ibi na biriya gushikaho, haba mu by'uburaro, haba mu byo ikintu cyose umuntu agendana ubumuga cyo mubera intambamyi. Twebwe turiho nka association muri Université du Burundi kugira ngo dushobore kuborohereza, dushobore kubafasha mu bishoboka boroherezwe. Rero nico gituma nateye akamo kandi atera akamo n'amashuri atandukanye ashobora kuba akaramura abanyeshuri bashobora kuba bagendana ubumuga butandukanye, bamenye ko muri Université y'u Burundi hari association yiyangaje mu kwakira abanyeshuri bagendana ubumuga kandi no kubakurikirana, kuko ikintu gihambaye kuba umuntu agendana ubumuga ni kimwe, ariko kwiyumva muri societe ni kindi. Urumva twe biradufasha nk'abanyeshuri baba bagendana ubwo bumuga kwiyumva, tukumva ko turi abantu nk'abandi, mbere bigatuma dushobora gutorera inyishu y'ibibazo tugenda duhura navyo hamwe. Urumva rero nitwe tubakira, mbere n'ubu bashasha bazoza uyu mwaka turiteguye kubakira. Murakoze cyane. Sinzi ko barakana mashaka gushikiriza ku Nkerebutsi TV, tubaho umwanya tuba tutababajije muga muvuga muti aka kantu sinagira ntakavuze umwanya nigwanye. Ego murakoze cyane. Ni vyinshi tufise twoshikiriza ku Nkerebutsi TV, na cyane cyane nuko abantu bose muri rusangi bomenya ko umuntu agendana ubumuga n'umuntu nk'abandi. Ubumuga nta kintu na kimwe bwoza gutuma nk'intambamyi yotuma umuntu adashikira iterambere ryiwe. Hariho abavyeyi bashobora kuba bafise abana bagendana ubumuga butandukanye, bwa ubumuga bwo kutabona cyangwa ubundi bumuga bw'ibindi bihimba, mugabo bakumva umengo ntiboshobora gushira abo bana babo ahabona cyane ntibobashira ku mashure, kubera ko baba batinya ati kumbure no mutwara kuri ya shure hariho abandi abanyeshuri batagendana ubumuga bo mutwenga. Oya, ivyara amagero navuga vyarageruye. Abagendana ubumuga barashoboye, ugendana ubumuga arashobora kuba umushikiranganje, ugendana ubumuga arashobora kuba umudirecteur general, ugendana ubumuga arashobora kuba ikintu cyose gishoboka muri kino gihugu cy'u Burundi, mbere no hanze y'igihugu. Aha rero notera kamo baba abavyeyi canke abayobozi b'amashure biteho indero y'abana bagendana ubumuga, kuko umwana agendana ubumuga urumva arakenewe gukurikiranwa birengeye uko wokurikirana ubundi atagendana ubumuga, kuko haruhande yo kumwigisha arakeneye ko yiyumva, arakeneye kumwereka uwundi mutima w'ubuvyeyi ataziga. Muri uko kuntu rero ubu umwegera umwaprosha nawe araza kwiyumva, yumve kumbure ko muri societe ari considéré, hama bimutera intege nawe
kumva ko yoshika kure hashoboka nk'uko abandi bahashitse. Ego rero muri make twe turiho muri association nk'ama objectif, hariho objectif dufise yo gusensibiliza abavyeyi kugira ngo bareke gukumiza abana mu gifuri, ahubwo nyabona babatware ku mashure. Ivyo nivyo twafashe mu ntoki nka association kandi turabona biriko biravyara umusaruro. Reka tubashimire cyane bimwe vy'imvamutima kuri uyu mutima w'urukundo nk'ishamba ry'abagendana ubumuga. Mwarabonye ikiganiro mukavuga muti ntitugisigara inyuma, ahubwo reka turabe ico twokora, kuko n'amashirahamwe menshi yashoboye gukurikirana kiriya kiganiro, n'abaguzatunga benshi bashoboye gukurikirana kiriya kiganiro, ariko mwebwe mukaba mubaye mu ba mbere bashoboye gushika kuri aba bana. Nk'uko tuba twateye akamu dusaba ko uwogira ico afasha yoza kugifasha, tubakengurukiye cyane kuri uwo mutima w'urukundo mwerekanye. Imana ibahezagire, nimwasubiye inyuma twifuze kugira urugendo rwiza. Ego namwe turabakengurukiye nk'Inkerebutsi TV kuba mwemeye mukaduha ikiganiro. Murakoze cyane. Bakozi ba Inkerebutsi TV, nk'uko twabibabwiye, ubu naho turi kumwe n'umuvyeyi w'abo bana, hamwe n'abo bana nyene nibo mubona twicaranye bari kumwe n'umwe muri abo bavuye muri rya shirahamwe RPH. Murabona ko bafatanye bariko baraganira. Ndabasabe rero mu nkundire mbanze nganirize umuvyeyi w'abo bana. Turakwamukije mama. Mahoro y'Imana. Umeze neza? Turashima Imana. Reka ndagusaba banze widondore abadukurikirana ku Inkerebutsi TV. Jewe kazina nitwa Mugishawimana Nadine, nkaba mvuka ku mutumba wa Mukaka, zone Buhoro, komine Mabayi, intara ya Cibitoke. Nadine, si ubwa mbere tukoranye ikiganiro ku Inkerebutsi TV. Uyu munsi ndakubona igihanga atari banga, waje mu biki? Naje gutemberera canke se gusura abana banje babiri bagendana ubumuga bwo kutabona, basanzwe bigira kuri ishure rya Gihanga. Mbega bazanye ibyara aba bana bawe? Uyu mwaka turi mugira kane. Mugira kane. Mu mpera butoya aka mikrofone. Butoyi? Sa. Ni gute? Ni sawa. Urakomeye? Yego. Wiga mu kangahe? Mu wa mbere. Wiga mu wa mbere. Twaka gukorana ikiganiro uvuga ko wiga mu wa mbere, ntabwo wamenye? Oya. Ntiwagiye mu wa kabiri? Oya. Wagize ikibazo nyabaki? Biragoye. Biragoye. Byane biki byakunaniye? Kwandika. Kwandika biragoye. Ciza? Sa. Urakomeye? Yego. Gira abadukurikirana irindi zina ryawe. Jewe nitwa Niyonkuru Civa Samuel. None turirimbire rero, wa musora turirimbire n'ubundi turirimbire. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha na Omega. Wow, urakoze cyane Ciza. Samuel. Mpera mama rero. Urakoze cyane. Mama Samuel cyangwa mama Butoyi, Nadine. Mwaje ngaha twabonye bashitsi baje bava i Bujumbura, bavuze ko baje kuri aba bana banyu. Mwavyakiriye gute? Twabishimye cyane rwose. Twabishimye ntago yoba afise umutima w'urukundo nk'uko bagize umutima w'urukundo wo kubagerako kuri ishuri aho biga. Igisabo ca bari basabye cagiye mu ngiro. Ego bagishikije byinshi biri cyari nyuma kandi tubirorere twihanganye. Kandi akajambo babwira iryo shirahamwe ryagushoboye kukugerako ahari intango. Nukuri bakoze. Akandi kajambo nobabwira, bobandanya bafata mu mugongo. Hama nk'ubu nashitse hano kw'iri shure, nk'umuyobozi wabo, umudirektrice wabo arantura ikibazo c'abo bana bafise kijanye n'indobo n'amazi mw'iyi minsi yakamyaha kw'ishure. N'ibindi rero bibazo byinshi cyane bazoza barabimpa, tuzoza turabiganira ku telefone. Imana ishimwe kuko ko narose nimero yabo. Yego. Nukuri bazohore gutyo, hama n'abandi atari je bazobakorere nk'ivyo batangiye kunkorera.
Turagushimiye cyane rero kuba Yego. wemeye ko tuvugana ku Nkerebutsi TV. Ego Imana ibahezagiye. Murakoze. namwe bwo mwadukurikiranye tubashimiye cyane kuko mwakurikiranye kino kiganiro ariko tubibutse ko iki caba ikiganiro ca mbere twakoranye n'uwo yari yaje kuraba abo bana tuzobashikiriza kandi ikindi kiganiro twagiranye n'umuyobozi tubashikirize ikiganiro twagiranye n'abanyeshure biga kuri iryo shure abasanzwe bafise ubumuga bwo kutabona n'abasanzwe babona hamwe n'ikiganiro twakoranye n'umwigisha yigisha kuri iryo shure nyene asanzwe afise n'ubwo bumuga bwo kutabona yize kandi kuri iryo shure akaba agarutse gufasha abandi banyeshure batoya biwe biga kuri iryo shure Lycée Kanura tubashimiye cyane rero tuze kumuzobana mudukurikirana naho gutaha